Amazu n'amamodoka ngo mwavuze ko yafashwe amwaragurishwa yandi habwa muri leta ko hari banyeneyo abasigaye nabo imiryango yabo severe ibategurira iki nakoze ivyerekeye amazu n'imiduga yafashwe zimwe zikagurishwa zimwe zikagwa mu butunzi bw'igihugu bwa leta imiryango muyibwira iki muyifasha gute ni ca kibazo ikibazo dukorera ku gifise ico no kwita amayira menshi n'ingorane nyinshi ntushobora gufata ikibazo gutyo kimwe utakiravye muri rusangi hari imiduga yatwawe hari amazu yatwawe hari amafaranga yo ku makonte yatwawe hari amaparisere yatwawe hari amatongo yatwawe hari abanyeshuri batabandanije kwiga kubera ubukene kubera abuze ibibanza hari abishwe ivyo bibazo tuzoshikiriza mu cegeranyo naco nyene leta inzego z'igihugu zizocishura kiravye uremere bw'icegeranyo raporo twashikirije nivyo no kwishura muga mubwire nti imiduga yo yose nubwo yarashaje amazu amwe aracariho ayandi baratse yahindura bayubakamo amazu mashasha ivyo nibibazo rero dushikiriza inzego severe nta nyishu ifise yonyene turetse ko ibibazo byerekeye ivyatwawe bisanzwe bikurikirana n'ubundi mugwi atari twebwe witwa CNTB. Est-ce qu'on peut dire qu'on avance vers la clôture de 72 pour les autres périodes où il y a encore à creuser? Votre question est claire, c'est pratiquement nous poser la question de savoir si on avance vers la clôture de 1972. Lorsque vous avez 18 provinces et que vous avez déjà parcouru une dizaine, on peut dire qu'on avance réellement vers la vérité sur 72. Les statisticiens vont dire qu'ils ont déjà un échantillon suffisant. La clôture ne signifie pas fermer totalement les pages du livre qui s'appelle 72, parce que je viens de dire qu'il y aura un débat sur quelles leçons tirer de cette vérité. Comment conduire cette réconciliation tant attendue par les Burundais. Les questions du pardon, comment les aborder. Les questions des réparations, comment les aborder. Comment et pourquoi faut-il ériger les monuments de la mémoire et de la réconciliation. Le processus qui va avancer va donner naissance à d'autres réflexions, à d'autres stratégies. Des stratégies de gestion du passé douloureux pour s'engager vers la voie d'une véritable réconciliation. Pour que les victimes, encore en vie, et les présumés auteurs, encore en vie, comprennent que le processus de justice transitionnelle vise la stabilisation de la société, la cohabitation pacifique. Pour mieux le dire, le plus jamais ça. Dans notre loi, on parle des garanties de non-répétition. Naringira mbaze mbega kubera iki mwisunze kurondera ibyo muri 2022 bega ibyo muri nonanitwa byo bizogenda gute muzohava mubishika ko navyo nimwabishika ko mutandukanya gute ko ico gihe muri 2022 harabaye ayo mafosi commune no muri 1993 yarabaye mu bitandukanya gute burya ntihari gihe mwihenda mugasanga ibyo mu 2022 n'ibyo mu 1993
biri hamwe muca mubitandukanya gute? Ico kibazo catanguriye cyane cyane ndiko ravugira uyu mugwi mu Kamenge turi ku isoko aho kera bita ku biro by'ingoro y'umugambwe wa Iprona. Hajya mu Kamenge hariho abatawe mu binogo bishwe kubera ingorane zari mu Kamenge, hariho n'abatawe muco twokwita akaburi k'abadashobora kuja ku mpanda kubera hariho umutekano muke mu gisagara. Uyu munsi mupfasoni Sandra aho tugeze, ikibazo cyo kuvuga ko ibinogo wihenda twihenda gisa n'ikiriko kirava mu nzira. Abo gisigaye mu mutwe n'abadashaka kumva ko severi ikorana n'ababuze, severi ikorana n'abanyonga ibiduga biye gusesa abantu, severi ikorana n'abanyagihugu baba mu mitumba bamwe babona ibinogo vy'imbwa binyegeje mu ishamba inyuma y'igiti c'ivoka, inyuma y'ingundi y'urutoke. Hanyuma hajya hose ubona hari ibinogo twatoye vyitwa vyo mu 22, abanyagihugu barahabonye, abategetsi bagenda kuhacagura bati ngaha niho habereye ibinogo. Ibyo twarabimenye imashitsi muri Gitega, twarabimenye ku Nyambe baca barahaheba, twarabimenye Mutobo muri Giheta, twarabimenye n'ahitwa wiki Inyabunyovu hariya muri Giheta. Ivyerekeye ibinogo twebwe turi ku rubuga, twebwe turi ku kivi, twashaka kubwira ko wimvye ikinogo catawe n'abishe 1993 n'ico 2022 hari itandukanirizo ridasanzwe. Ikinogo ca vuba iyo wuguruye ahakira amagufa kirakokera kubera iki? Ico no kwita umubiri wose nturasanzara mu bivu mu mucanga nk'ico 2022. Ikindi twokubwira nuko aho tugeze twaramaze kumenya akarorero nko muri Ntegamarangara, cyo bise Ntegamarangara mu 1988. Duhereye kuri tumaze gukorera ku bikeya, twaragiye nko mu bitumbi 2 cyangwa 3 Imarangara bakatubwira ingene abantu bishwe, arabishwe n'abanyagihugu, arabishwe n'indege, arabishwe n'abasirikare baje n'amaguru. Mu majambo make niba umuntu avuga ati ibinogo mu bitandukanya gute, benshi bazari ko aragira cyo bita politike. Twebwe turi ku kivi nk'abahinga, ibinogo vya vuba n'ibinogo vya 72 na 23 naco bipfana, cyane cyane ko twaba dusigura ko 72 rwabaye urwimo rudasanzwe rwahitanye abantu bava mu mitumba yose mu gihugu, mu makomine yose, mu ntara zose. Akanyuma no kubwira gahambaye abantu batavuga nuko bajya abantu bishwe, tuvuga abagabo, abasoda, abakozi ba leta. Mwe mukiri bato twashaka kubabwira yuko abakozi ba leta benshi mu 2022 bari bafise abakenyezi b'Abatutsikazi benshi. No kuvuga yuko inshuti zo kuri uwo mukenyezi w'Umututsikazi haheze imyaka mikeya barababwira bati babantu banyu batawe ku ruvubu. I Burundi ni hato, umunsi wo kwihenda tukimba ikinogo twacita ico mu 1993 ari cyo 2022, abo ku mutumba aho nyene nibo baza kutubeshuza. N'ababivuga ntibaraza gusanga ku ruvubu ngo atubeshuze, ntibaraza gusanga kwa nkoni Burundi ngo atubeshuze, bayivuga bicaye mu kabare canke muri salo muhira. Murakoze. Itamumenga ufise faze zibiri, iyo kumenya ukuri hakazobara no kunwanisha abarundi. Mumaze kumenya ukuri rero ikizokurikira ni ukuvura ibikomere mu kunwanisha abarundi. Nagomba kumenya rero mbega
mu gihe hari umuntu azoba abona iruhande yiwe uwamugiriye nabi uwamutwaye abiwe akamutwara n'ubutwiwe kuko twumvise ko hari ubutunzi bwinshi bwanyazwe, ubuhinga umugwi severe canke ngira ngo n'igihugu muzokoresha kugira ngo habeho kwakomwanisha abarundi, nico kibazo canje. Umugwi ntuzogutora wonyene, uzobaza abarundi baterere, inzego ziterere, amashengero aterere, amashirahamwe aterere, imigambi tuzoyibaza. Iki kibazo kirahambaye, mwumve ko ukuri iyo gusohotse kuvuye mu binogo, ukuri iyo gusohotse kuvuye mu mfakazi aje kubwira umugwi severe ubwa mbere ibyo yaciyemo byamuzingamitse, uko kuri gusohotse yari amaze imyaka 49 50 atari bwabone, ngira ngo ubwire ko mu bintu bimuruhura birimo. Ivyo barabitubwiye mu Giheta, barabitubwiye Makamba, kuvuga ivyagushikiye utari bigera uvuga kuva mu 72. Ukuri kuza gukiza ibikomere, umuntu akarira, bararira turabumviriza iminota 30-40, ahejeje akagaruka asura akavuga, agaca tubwira ati ndaruhutse, sinarinzi ko nzopfa ndabivuze canke mbonye aho bataye umugabo wanje, umwana wanje, umukobwa wanje. Igikuzi muri Vugizo ya Makamba, aho twatoye ibinogo birenga 8, ibinogo byatewe k'amavoka, abantu baje ari isinzi kuko hariho ijoro kwita igihindiro cy'igisirikare kuva 72 bari bwahinjire. Uwo munsi tubakorera barahinjira ubwa mbere, umunsi tugira igisabisho baje n'abava ibujumbura baraduze, hariho n'abavuye hanze mu mahanga mu Faransa, bati n'ubwa mbere tuhinjira twari tuzi ko bacu biciwe ngaha, barasuye ngaha bataga mu binogo. Ukuri rero gusose kuvuye mu binogo, kuvuye mu byanditse, kuvuye mu majambo cyo bita audition témoignage, kurabohora. Ivyerekeye kunwanisha abarundi n'umugambi munini, uravye ivyo igihugu caciyemo. Mbe kunwanisha bisigura iki kuwabuze? Kunwanisha bisigura iki kuwishe? Kunwanisha bisigura iki ku mwana w'uwabuze? Kunwanisha bisigura iki ku mwana w'uwitwa umwicanyi? Nibisa kuko bose nibagendana igikomere kingana. Ikibuye kiri ku mutwe ku mwana w'umwicanyi n'ikibuye kiri ku mutwe ku mwana w'umuvyeyi yabuze ntibifise ibiro bimwe. Ubu butumwa buzodusaba kumviriza abantu batandukanye, icyo twita les parties prenantes, les partenaires, kugira baterere. Ariko ngira mubwire ikintu gihambaye, kubera umumenyesha makuru wumva, ikintu cya mbere kizana amahoro, reconciliation mu gihugu cyakomeretse, citwa amahoro mu gihugu. Kugira ngo ntusubire kwirukanga urara mu ishamba, hanyuma hagakurikira kubahana, kugira ntihagire umucinyiza agohora ubwoko, agohora umugambwe, agohora umuryango. Ica gatatu nivyo nise ingingo zizofatwa na leta, bicaye hamwe, babajije abanyagihugu, babajije ababuze, babajije ababikoze. Mu majambo make, gukiza igihugu muri ibi turimo no gukiza imiryango, no gukiza ababuze bakiriho n'ababamukako, no gukiza ababikoze nabo nyine barakeneye gukizwa ko bararemerewe, no gufasha n'abana babikoze, kuko abo bana mvuga nabo bamaze imyaka 30-40 bazi ko base wabo ari abatagatifu. Ibinogo dutora hakavugamo buramatari, komiseri wa arrondissement, musitanteri, umusirikare komanda,
se wa naka ega abavyeyi bishe ntibabwiye abana babo ko bishe. Ubu ariko arabimenya, kubera ko ubuhinga bwo kumenyesha amakuru n'ibikorwa tuba turakora bavuga bati none bajya bitaye mu kinogo barishe, harababishe naho tugeze.